Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro vy'imbonesha kuri Bidukikije TV, tubaha ikaze mu makuru y'uno munsi. Hagiye gukorwa vuba bwangi igihomoka cadutse iruhande y'ibarabara Sanzu rihuza Mutanga y'epfo na Mugoboka, vyose biri mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Leonce Shirambere. Turi isaha 4:30 ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 13 Nyandagaro mwaka w'ibihumbi 2020, turi kandi kwibarabara Sanzu ifatanya Mutanga y'epfo na Mugoboka, ahari igihomoka casambuye iryo barabara. Baba abahaca canke mbere ababa hafi, amakenga n'ubwoba nivyo bibaranga, na cane ko ico gihomoka kimaze igihe gishobora guhitana ubuzima bw'abantu. Alexis Nimubona, umuhuzabikorwa mu mugambi wo gukinga no kugwanya impanuka zitewe n'ihindagurika ry'ibihe, gestion communautaire des risques et des catastrophes liées au changement climatique au Burundi mu Gifaransa, amenyesha ko aho hantu hagiye gukorwa vuba nk'uko hakozwe igihomoka cari kibangamiye ibarabara mu Karakara riri mu Kigobe. Uravye abantu baba ku Mugoboka, ama infrastructure publique ariyo, karaba ibintu biri hariya, mugabo ukibaza ko ejo hamwe umuriro kwaduka mugabo ntibikabe, ikizimyamoto kidashobora gushikayo kubera ubona iri barabara ari impraticable. Twavuye rero tubiganira na administration, ubushikiranganje buja hamwe na administration, habaho rero guprioriza iyi site. Akavuga kandi ko hari n'ahandi habangamiwe kuri ico gice kiri kuri Mutanga y'epfo, leta yari ikwiye kurondera abofasha ngo gikogwe. Bukuru bw'igisata kijejwe gukinga impanuka no gutabara mu gihe cibiza n'isibe bavuga ko bashima uwo mugambi wafashije kubaka igihomoka cari kigeramiye ibarabara mu Karakara kumwe n'amazu ahegereye. Bakavuga ko kandi ko naho hagiye gukorwa ari intambwe ikomeye mu gukingira abahaba, gasaba abajejwe intwaro kwimura vuba korera ku gasoko ka Mutanga y'epfo ngo abakora bazokoroherwe nk'uko vyashikirijwe na Antoine Ntemako arongoye ubwo buyobozi. Urakoze mugenzi wacu Leonce Shirambere. Ni nahana amakuru twabateguriye agarukiye, tubahisangeje aho bukera. Murakoze.